mbona ubishakisha kandi urabizi neza, ni kuki uninyubona ndigwa byihuta, niyo wampa isegonda je byanduhura, ndaguhaye isaha nkakubwira uko niyumva kupretendinga byabara amakosa. ego bwira uko wiyumva Uruti feiza vrema usanzwe ubizi deja nimesema mapema pepe. urumva je hari ukuntu ntihenda iyo nashaka ngo ase ntihenda Wariyenze nari mfise ukuntu nza ndasubiramo indirimbo z'abantu kuguma duza yuko ego nkumva indirimbo nkumva ego nariye duza hari mu dendiko duza uvugira indirimbo wazumviriza ku myaka 12 nta ndirimbo zari zihari gusa byaragora ko tuzumva. Okay, ego basi kwa kundi haba hariho indirimbo kumva yuko wayikunze ugasha usanga uguma isubiramo. Iyo ndirimbo akunda gusubiramo ni yahe aduza? Narakunda indirimbo za Knowless. Navyibagiye kuri manda yaduza ni hirya yeje ndemi event. Okay, Knowless narakunda gusubiramo indirimbo ziwe mu nyuma rero cenangura kuguma nyene ndirimba gutyo ako ego byanje muciye aba nuko batubesha oya danse kuvuga ngo nuko ufise ngo amafaranga menshi canke ngo ufise ahantu ukora oya urashobora kuronka nyene ukajya gukora ari nk'umuntu akeneye akavuga ati ndagufasha akagufasha kugenda neza. Nyuma ako simvuze yuko mama wanje atakintu mfasha no mama wanje nawe arafasha agufasha byinshi apa yo mu Kirundo iyo concert mu Kirundo yo event nta yindi uragira Hello ndabaramukije bivaye naho muherereye reka fata ka karisake nkuko namanda bikora ndabashimire abadukurikirana mwese bivaye naho muherereye uno munsi n'ibintu bitangaje gose naba amajoro menshi nagenzira nyinshi namazani wa mukobwa umwe mpanda babwira mwiye ndaje amajoro bagenzi biragoye yananje ndumura reko bivuga basi ayo majoro nakuraje abajana naje ni menshi no abana ko arije ndiko no kuri telefone narashizeko no nanje namumanitse mu cyumba na fonde kane buri nje ndiko nabizi barabizi none barabizi ramutse abakunzi ba Shine Way by the way. Hello bakunzi ba Shine Way TV mumeze neza ndashima ndi kumwe n'umusore wanyu hano naraje amajo umusore wewe ndi kumwe na sheri wanje hano kuri Shine Way naraje amajo afarango ndi kumwe n'umusore wa okay ndi kumwe n'umugabo wanje naraje amajoro menshi uko mubibona Gerard ko jewe ndi Mr Romantique namwe yagasho bagera yamwambise nuko twabigize ibanga nashakanye nabibone bayibonye namuzana yagashugura munsi sheri wangu sora agashugwe ni kwa kibazo irishugwe ngo mutangore kurigana ntanavuga murakoze kumego ntugemeye nagemeye nuko hatari muramuzi yagize ama challenge menshi yagize ama kuri YouTube mbe hajya platform yawe ni YouTube gusa canke urafise n'izindi mbuga ndafise n'izindi mbuga IG Facebook fasha babwira akazi egazo abaka ngo sheri wa Bruno uyaza ngo riko no kuri YouTube fasha babwira akazi naka IG Facebook YouTube TikTok Mestah YouTube ngene murabe ama challenge yarakoze yararusha Sindaro urashaduhana izindi ariko hacigiye kinene utayigura posting shobora kuba ndiko ndategura kuzishura ubwo ndi album rero ama challenge niko twobyi album madimisi numva bavuga tujambo hirya no hino ko Mestah igituma cyakara postinga iyo bari muri management byo bari byo canke
n'amajambo y'abantu amajambo y'abafana ariko nimuba murabibona ndabivuga nta management ndimo no gutegura jewe nikorera iby'iwanje Mestah uretse nyene tu support y'abantu ariko nta management ndimo none Mestah gutaransfera support jewe je ntarambwira ati seri wangiye muri studio kuri bijya kodinga ndagusaba uvuga ati basi shobora kuba ndagutinya basikurishe urantinya abakobwa bane bo mba nkeneye niyo incuga nayo muhaye nabi sinanaririmbye kandi muzi ko je n'umusani nkora no kurimbira sheri wawe yaramuririmbiye biya ndimbo asora ngo bayitwa gute ihorere none ubu ko iminsi igenda niko ariko iririmbe neza iririmbe neza niko nayo maze iminsi ngwaye gusa none bivuye ku mutima w'urukundo nawe nazishomba ko araka basi mfasha kujya wayiririmbye ariko warivuze ko ari ugomba ndirimbiye durafashanya kubera wowe yego je nayiguhaye turafashanya agi ihera none ubu ko iminsi igenda niko numva ngenda ntahura y'amajambo waje umbwira amusozi nakorora ku bw'agahinda ubakororwa no gutwenga ihorere nazo kuririmba nanajamba ijwi ry'iwanje yava ari byo zo mwamwumvise byatwinye n'abafise hano benshi bagomandika ngo yangwe ijwi ngo ararikora ibintu byinshi yaga byinshi ko ijwi ry'iwanje ntibezera ko ari we no musi bavyumvise niba mbona nakuzanye ari kuva ngaho utandirimbi Mestah gusa reka mpere reka ndakubaza nari guhera inspiration byakujemo gute kuririmba kuririmba wumve uratwe bigoye kwibona kiye mpano byakujemo gute byatanguye gute byatanguye kera cyane kera se na 12 nari mfise ukuntu nza ndasubiramo indirimbo z'abantu kuguma numva yuko nkumva indirimbo nkumva ego nari aduza hari mu dendiko aduza uvugira indirimbo none ndakubaza wazumviriza ku myaka 12 nta ndirimbo zari zihari gusa byaragora ko tuzumva ego basi kwa kundi haba hariho indirimbo kumva yuko wayikunze ugasha usanga uguma isubiramo iyo ndirimbo akunda gusubiramo ni yahe aduza narakunda indirimbo za Knowless navyo bagiye kuri manda yaduza ni hirya yeje ndemi event narakunda gusubiramo indirimbo ziwe mu nyuma rero cenangura kuguma nyene indirimbo gutyo ako ego byanje muciye hama bigenda birakura byagiye birakura byagenze gute kugira ngo bibandanya iske n'abantu baguteye intege cyangwa bavuga ati jewe ko ndabikora ndabikunze ego hariho abantera intege siko naje ubwanje nkumva ko hari ico nshoboye nkumva ndashatse kuguma mbandanya Mestah mubona nubwo asa n'imvukira y'Ubujumbura asa n'Inyabujumbura Mestah abavyeyi baruguru turabazi cyane cyane iwacu mu Ruyigi twese turabaya Ruyigi eske barabikunda babona tumwe wacu akafata umukobwa wacu bazi ko ruguru benshi baba bavuga ati nijo bizwi ote muhwa ariko aja muri entertainment akaja mu byo muziki muri make abagiye mu ngeso eske abavyeyi barakorohera abavyeyi banje barabitahura kandi baravyemera bayiko nziko na mama wanje yigeze kuririmba barafite indirimbo ntago afite indirimbo basi kwa kundi nyene mubamu genre dufate nk'ubu nko kumusohoka kuja kuririmba ahantu ariko ntago yasohoye indirimbo yarakunda kuja kuririmba aragira amakaraoke ni sase ryavuye ku cyuma voilà niyo mpamvu rero babitahura mama yarabyumva eske papa wawe yarabyumva bane bakunda guhara na papa yarabyumva eske niye hantu wowe maze guperforminga nuvuga indirimbo ahantu umaze guperforminga indirimbo apa rero ku mbuga navuga nka stage umaze kujako canke nibirashika uraca korera kuri mu Kirundo vyagenze gute Ruyigi Kirundo
ibyo bintu ntivyoroshe. Haraheze iminsi nta nuko haheze igihe kinini, haheze iminsi ndibaza sinzi yuko warigeze kubibona ku mapost, narigeze kuduga mu Kirundo. Barandonde barasaba yuko noja performing. Yari indirimbo yahe Mestah? Indirimbo ejo nagiye performing. Indirimbo yatumye yakuzaniye feedback mu baguhamagara. Atukayitegeza kubihari. Ni ihorere. Voilà. Naragiye kuyikora, sinabwo ndayigira naragiye kuyikora hama umuntu yariko arategura ico mu Kirundo, voilà. Acambwira ko noja performing. Kuko niyo concert yari LinoGii. Nukuvuga Mestah amaze kujana n'abastar bakaze nk'aba LinoGii guperforming iki indirimbo yiwe. Manya frame ari kumwe. Oya. Nahubwiye ko yari concert ya LinoGii. Muri afasiyo yari. Kubera bakunda ba pede banzogire pause ya mani inkoro biraye. Okay, mu Kirundo LinoGii byagenze gute? Niwe yaguhamagaye LinoGii mwenyewe canke we karabiterwa n'abaguhamagaye amaze kubona novuga ijya cover yawe? Wavyakiriye gute muri wewe? Byaranjoye cyane. Kubera urumva ntabwo wagitse. ubwo butegerezwa kubera LinoGii urumva ni ari hejuru yanje cyane. Niko navyita no kuvuga rero utegerezwa kugira ubwoba. Ushitse mu Kirundo. Abanya Kirundo turabazi nka bene wacu mu LinoGii. Uri kura performing kuri stage. Byagenze gute? Ubona byakiriye neza canke? Bazakiriye neza. Ni n'abana beza. Sana mahera wakuye rero urumva ko byagenze. Amarera hetse. Kandi hirya yeje. Amarera. Si waje arambeshe urumva nashaka kumbwira amahera yakuye. Amarera hetse. Wavuze mo warakunda kuririmba. Gushika n'ubu eske tumutwara umusa wawe ariko arakurikirana ibikorwa byawe kumva ntibyoroshe? Mama wanje kuja mu kintu byaragusabye. Nuvuga imyiteguro. Kandi ntushobora gufata urugendo motive ngo abantu nyeko bisaba ufise umusponsor wawe inyuma. Ninde kiragufasha mu kino mwono mwanya? Nakubwiye yuko ari jewe nifasha byose. Byose Mestah? Yego. Uretse nyene nakubwiye kwa kundi support ntagibura iyo umuntu basi Joshua wabo nta mahera ndaguha meza. Amahera ukora hehe Mestah? Ukora hehe? Aba nuko batubesha. Oya, danse kuvuga ngo nuko ufise ngo amafaranga menshi canke ngo ufise ahantu ukora, oya. Urashobora kuronka nyene ukajya gukora ari nk'umuntu akeneye akavuga ati ndagufasha akagufasha kugenda neza. Ariko simvuze yuko mama wanje atakintu mfasha. No, mama wanje nawe arafasha. Agufasha byinshi. Apart yo mu Kirundo, iyo concert mu Kirundo yo event. Nta yindi uragira? Oya. Mestah none uraduturimbira hasi mu LinoGii wacu. Mu LinoGii ndaje. Byari ko dukeneye umugena mu Kirundo. Turashaka ndaje. Tukwitega. Yagashobora neza kashe. Nabivuze ko mu LinoGii nje. Uturirimbi ihorere. None apara ihorere nzabaririmbira ihorere gusa. Uzotimba n'izindi nawe twudise nabwiye kuri YouTube ni Mestah bagere barawe ziruzuye nubwo amazi imisi afise umunebwe. Jiranje afise umunebwe bwishi. Atani ndafise nawe ntwarondera kana uzi. Zoba ngo wowe ntabyo uzosaba ko. Ntabone ibyo afise. Arafise umunebwe umaze igihe nda posting. Nakubwiye gupostinga hari gishobora kuba ari ibyo uri kurategura. Naco shasheri wangu. Tibwane kubyabaye mu Kirundo eske maze guhora na LinoGii byagenze gute? Jesha kuma inkuru kwiratse guhora n'umustar wakudufana. Nari mfise ubwoba. LinoGii ndamufana bwa. Ni numwana mwiza no kuri. Nari mfise ubwoba kubera urumva ndi kubera LinoGii utegereza kugira ubwoba, you know. Ariko nararyohewe rwose. Ni umwana mwiza. Uretse yuko atari nawe twari turi kumwe wenyene, n'abandi bose twari turi kumwe nabo nyene ni. Arande bastare mwari kumwe ku ruhande. Wowe bazwi canke bazwi twajanye n'abantu benshi. Ushaka kwatubwira Mestah? Aho mwari mwajanye nk'abastare. Naho je wari washite jewe. Twari kumwe n'umusitani aririmba karaoke yitwa Yan Hamboman. Twari kumwe na LinoGii. Na jewe. Nawe Mestah.
sheri wa Bruno Mestah sheri wa na jewe Mestah n'abandi nyene twari turi kumwe. So murabyumva yuko ari umukobwa novuga afise igitabo kinini cy'amateka ko bishobora bakaba amakava turazi ni benshi. Ese niko kinone Mestah udakunda kujana vuga ama competition amwe yaba upcoming hamwe yebwe mu samajwi meza ndagashireko ariko arabira mu kino gihugu nk'akaroro nk'iya Joshua Akabido. Uretse gusa ya Joshua nagiyemo ariko hari abandi maze kuja. Byagenze gute ya Joshua wagaye mu muduga wagaye Akabido yagaye umuduga iyo nayibonye haciye mengo harenganye gutyo ariko jena barakwandikiye barayikubwiye bandi babinabwa ati mumbwire Mestah umusanyi wanje bambariyo competition iramurindiye kubera iri zuba navyo bambariye azakubwiye Mestah. nayibonye sinzi umuntu yari yayipostinze nayibonye haciye iminsi ariko bari batanze ukwezi kose kandi yamaze igihe izunguka ku mamedia. Shobora rero kuba ntari ngira na sinzi twibanze n'ikiganiro kunze bashane TV. Eske Mestah inyuma nubwo ari ubuzima bw'umuziki birakorohera kumanaginga n'ibindi bivaye naho baye ubu? Ndibaza umuntu aba afise ukuntu atwara ibintu vyiwe kimwe kiba gifite umwanya wacu. Ndibaza je biranyorohera cyane rwose kuko buri kimwe ndagiha umwanya wacu kandi gifise gihe cacu. Eske Mestah ubu ndetse n'uwa kera batandukaniye he? Nico kintu gishasha yahinduye muri carrière yiwe kuva ko avuze aduza ubu ntacyo ufise kenza najo myaka 3 wahinduye iki? Mestah wa kera yari afise ubwoba bwo kuja imbere y'abantu genre kumva yuko yogaragaza impano yiwe imbere y'abantu ariko Mestah ubu arirekura genre akerekana arirekura mvuze yuko ndekura impano yanje kagaragara none ko birekura kwanse je ndi jeri wa no bonsomera imbere ya kamera ko birekura bakunzi bashayindi uyu muntu ariko arandondera Yes Mestah wa kera yarafite ubwoba yari timide ubu barirekura acha no gusomera imbere ya kamera na famille. Izo nazo navuze kwirekura ntutinya navuze kugaragaza impano niga niyo ni impano yo gufata neza jewe sheri wa ntibabizi no ko biba. Okay oya donc apa kwirekura niza zindi ngufu washizemo ingufu nashizemo mu muziki kuko urumva si cyane byose kiriya gihe urumva nta nubwo nanaririmba mu bantu canke ngo genre nje gusohora ngabo urumva ndagenda mu studio nkakora nkasohora mukabibona ivyo nakoze urumva biratandukanye. Kiriya gihe waririmbira mu cyumba muri douche ego warukira umwana Mestah ko ndibuka umunsi wa mbere ubwo abomperamwe hari kuri mariage ariko nyene nari niga weekend hari kuri mariage y'umwigisha yatwigisha cyamvuga ati reka ndamwandikira bose nayanditse naririmbye indirimbo ihari gusa mpinduramwe amajambo kuko uwo muntu yayiririmbye yari indirimbo ivuga aujourd'hui c'est mon jour urayibona ijya ndirimbo voilà ibyo urumva yayiririmba ariko arayiririmbira je rero urumva nahinduyemo amajambo amwe ndayashira kuri uyo mwigisha wanje ni kuvuga voilà shiramwe amazina yabo iki niho ubwoba bwampezemo uburugurutse imiryango nguzatanga kuja mu studio uja ku stage n'abari LinoGii. Mestah none ni icayi kintu urabatsi kuri cover wakoze twakumenyeka abantu benshi ni ihorere. Eske ngo gukora cover ni icayi kintu uraba kundirimba urawe ko wayikunde canke uraba ko public ayikunda canke urafite ibindi bintu uraba canke urafite uraba yakoze indirimbo akarukora cover bigenda gute ngora cover wasohoka indirimbo nyinshi nyuma ihorere hari nyinshi zasohotse ni wanje yarasohotse iyo yiwawe ntayonze karaba reka mvugire kuri ihorere ihorere nakunze amajambo arimwo nkunda
narabiye cyane ku bantu ukuntu bayakiriye cyane ndaja kuyikora nta nuko yanantwaye n'umwanya munini kuko nagiye ahantu muri studio hama uwo muntu ndamubwira ati nta kuntu wankorera aka kantu turagakora urumva nta n'ibintu byinshi byatwara ndayikora none nk'ugura ngo ndakubaza ngaruka kenshi ikibazo cyanjye uja muri studio ku producteur asaba amahera cyangwa kura muri abakobwa abahoye hatari kugurisha iri wanje ariko ndabizi kubera ikucisha abahungu mukora iki abahungu bakora iki batanga amafaranga abakobwa kubera service zabo zirihuta ariko ndashimira nka wewe ungiye ati nkorera iki kamera akamera nkorera iki kamera sinza no kumwumviriza Pedro wese nakumviriza urabizi ndakumviriza cyane wewe okay umva basitakubariri turatanga amafaranga ariko ihorere n'amafaranga natanze ejo mvuze muri studio yaba na n'ijya video mwabonye nta mafaranga natanze no kuvuga ni ya support nakubarira studio nagiye kurera kwa Ivan n'umwana mwiza Ivan we ume wagize ibiki giragusimba nago nta kintu nakoze just kumva yuko hari ico akumva yuko hari ikintu ushoboye no kuvuga yuko hari nk'ikina arico ndamusavye urumva nashobora kunyanyira support ategerezwa kuyitanga si kuvuga ko yije gusa ayikorera nawe ndazi ko hari ico ugiye kumusaba kugukora yani mbanje ndimo kwandika ko nawe bazoyisora Ivan azoyikora imbazi yitwa okay apara muri pharmacy okay nyene okay nushimira Ivan wenye eske nabakore na video yitwa Kata uramuzi indi Kata umwami Kata uramuzi wala numu director mwiza man afite n'umutima mwiza bram my boy waramusonye imbere ya kamera na detaso no ndagushimira cyane Kata niwe yakoze ijya video ikaye video ari nziza eske none nk'ubu wavuze ko uraba ukuntu indirimbo yanditse no kuvuga indirimbo zasohotse ihorere eske yoba yaje bwa mbere mu ndirimbo zanditse neza no ihorere narayikunze tu sinzi nyene yanjemwo numva yuko noyikora Mestah by the way urakusura berewe kana nawe ndakora thank you usane kuri sheri wangu nadi abandi babone ibindi dusa nk'abarangiza arekana kubaze eske Mestah amaze iminsi mu gacere cyangwa akategura ibintu bishasha twitega impinduka yahe kuri Mestah ku makava yiwe shobora no gusanga nshizemwo yiwanje twitega eske Mestah inyuma y'imyaka 5 wibona he inyuma y'imyaka 5 iza wibona he imbere sindi kari inyuma zikari imbere imyaka 5 iza wibona he Buya ndashaka gushikana indoto zanje ndashobora kumera nka jewe narakoze umuziki ego parkour nyinshi ama event waragiyemwo amakavura sohora ibiti biruzuye eske Mestah yiruzuye yaziruzuye mu myaka 5 wibona he Mestah nibona hano heza cyane no kuvuga wibona mu nzu y'amakaro na Parfait Dubai ndiko ndibona indoto zanje zabo bayimpamo indoto zawe ni izahe Mestah isi indoto yo kugaragaza impano yanjye nkerekana impano yanjye nkagira ico nshitseko Yes Mestah mukurangiza Mestah uratse je n'isheri wawe no kuri telefone waranshize ko babibonye nanje amanitse mu jumba arabibona yaje agihoroza yanturuza nahonzi ahora bibona mukurangiza turi imbere basi gatoyi ubwo iminota mikeya gusa bumva ryaje ko Mestah ukuri ega bavaza ngo ni yayindi Diego ntibanyemera ndabizi Bono bishakisha kandi urabizi neza
ni kuchuni nyubona ndigwa jihuta niyo wamisegonda tribyanduhura nakubwira uko niyumva kupretendinga byabara amakosa ego bwira uko wiyumva uruti feiza prema sanzwe ubizi deja nimese mama pema pepe umva jari kuno ntihenda yo nashaka ngo ase ntihenda wariyenze oya wese ntihenda wariyenze Yesu abakunzi ba Shariwe TV reka ndashimire cyane kwa dukuranye kuva mu ntango y'iganiro gushika gihere none arabibutse kandi ushaka kuryoheye kora partage kwisangiza n'ingeso mbi kandi iteye ubwoba iranica kwisangiza urabizi n'ibibi gusa weje nabo nta mushaka tumusanga dusangiye cyane deja karabaye atari ndagusha kuryoheye upataja uhereza mugenzi wawe naje nkuko nawe waryohewe turamigana bikurikira naho butaha ciao bye